birashoboka ko abatari bake cyane cyane mu gwaruka boba batazi ibijanye n'umwuga wo kwegeka inzuki. Ibyo ari byo byose uyu mwuga uramaze imyaka myinshi cyane mu gihugu cy'u Burundi. Aho hambere baregeka inzuki ariko n'ubu barabibandanya. Kiretse gusa yuko aho hambere bakoresha uburyo bw'aho hambere nyene, uburyo umuntu yovuga yuko butari bushemeye kuko bakoresha ibikoresho by'ikirundi. Ubu rero hariho ibikoresho by'ikizungu bakoresha mu kwegeka inzuki, cyane cyane umuntu arabiye ku biti bakoresha kuko ubu bakoresha ibikozwe mu mbaho. Twiyumviriye rero gutumira umuvumbi asanzwe abizi kandi akoresha uburyo bwa none, reka abanza bidondore hanyuma ace abagira ku muriri ingene akora uyu mwuga wo kwegeka inzuki. Je nitwa Engineer Ndayitwayeko Ovis, ndi umuvumbi kandi. Yego uri umuvumbi, nashaka nyene dufatira aho nyene, mbega umuvumbi usiguriye abantu umuvumbi akora iki? Yego murakoze, umuvumbi ni umuntu yegeka inzuki. Yego. Yego, kwegeka inzuki bazegeka gute, bazegeka muki, bazegeka ryari? Yego murakoze, kwegeka inzuki biri mu migwi ibiri mikuru. Hari kwegeka inzuki mu mizinga isanzwe y'ikirundi, iyo nayo ijishwe mu migano, mu biti, mu mashami y'ibiti, amashami y'ibisandasanda n'imigogo. Ego, hanyuma ariko iyo mizinga irafise ingwara nyamukuru ihuriyeko. Ibimamara by'iyo mizinga ntibihindukizwa, biragorana cyane gusuzuma umuzinga imbere, kandi nimu kwihakuramwo biragorana kuko uhakura ibimamara biri ku buki n'ibiri ku binyagu. Murumva ko inzuki zidahaza ngo zigwire. None rero imizinga mishasha nayo imeze gute tugeranije n'ibyo mu dusigure by'imizinga ya kera? Imizinga mishasha, tuvuga imizinga ya kijambere, ni imizinga ukozwe n'amasandugu agerekeranije abiri canke arenga. Isandugu yo munsi tuyita uruvyariro, isandugu yo hejuru tukayita imangazine y'ubuki. Hanyuma iyo mizinga rero isandugu imwe igizwe n'amakadre 10. Ikadre y'umuzinga wo munsi, isandugu yo munsi ni ndende, isandugu yo ikadre y'umuzinga wo hejuru ni ngufi. Hanyuma ayo makadre agumijwe n'udutsinga tuyafasha kugira ngo iyo turiko turahakura dukoresheje imashini twita extracteur, ikimamara kigume gikomeye ntikivungagurike. Hanyuma kandi hejuru y'umuzinga w'isandugu yo hasi hariho akayungiro kabuza umwamikazi kuduga mu isandugu yo hejuru mu mangazine y'ubuki gutayo amagi. Yego. Uvuze umwamikazi mu nzuki abari iki, akora iki, ajejwe iki, abahe? Yego murakoze, umwamikazi mu nzuki novuga ko ari nyina w'inzuki zose kuko niwe avyara inzuki zose uko ziri imigwi 3. Hariho izitwa mpingwe, twovuga ko ari ingabo z'umwamikazi. Hariho n'inzuki nkozi. Umwamikazi rero niwe avyara izo nzuki zose ziri mu muzinga. Akazi kiwe nako kuvyara gusa. Hanyuma aratandukanye cyane n'izindi nzuki, ni muremure, aruta izindi nzuki zose, kandi ugiye kumuraba arafise inzobe gusumba izindi nzuki zose. Uvuze umwamikazi, umwami wewe ameze gute, akora iki, ajejwe iki? Eko, umwami mpeje kuvuga ni dufate ni mpingwe. Mpingwe rero ifise akazi kamwe, igikuba kimwe cyo kwimya umwamikazi, nta kindi kintu iheza ngo ikore mu muzinga. Katuvuge ku mwamikazi kuko niwe afise akazi gahambaye. Abari umwe mu muzinga baba ari benshi cyane. Mbega uwofata umwamikazi akamushyira mu muzinga yokurayo yosanga muzinga waruzuye inzuki, byogenda gute? Ego murakoze, umwamikazi rero ni umwe mu mizinga. Iyo abaye imyamikazi baye ibiri, inzuki ziraca zikagenda zikabisha ubundi, canke naho abamikazi iyo babaye babiri bakagwanira mu nzuki imbere, umwe akica uwundi.
bitagenze uko zimwe zica abamikazi bose banganya inguvu, umwe arabisa uwundi akagenda. Nibyo twita mu buvumbi bwacu guca kw'inzuki. Yego. None mu guhakura nibaza ko mudahakura kumwe kwa kera, baravuga ko zibarya zikabamerera nabi bagacana imyotsi. Ubuhoho mu buryo bushasha guhakura bigenda gute? Ego, mu guhakura dukoresha uburyo bwa kijambere. Turafise imwambaro w'inzuki, ni sarubete igizwe na voile canke masque chemise, ifise imbere akayungiro gatuma ubona imbere ivyo biri mu muzinga. Turafise n'ifumba ya kijambere twita enfumoir dushyamwo akotsi kugira ngo dukarume inzuki ntizibe zikijyana. Hanyuma muri mizinga ya kijambere mu guhakura tuhakoresha imashini ikuramo ubuki gusa, ibimamara bikaguma bikomeye. Iyo mashini tuyita extracteur. Tugereranije tukaraba umwimbu mu muzinga, mwimbura kangahe mu mwaka, mwimbura ibingana iki mu gihe ubuki twovuga tuti bwagenze neza? Ego, kera twikoresha imizinga y'ikirundi, umwimbu ntiwari wifashe neza cyane. Ku mwaka twararonka mu muzinga w'ikirundi ibiro 10 gusa. Mugabo twijukiye imizinga ya kijambere, twarabonye yuko dukoresheje iyo mashini yitwa extracteur, twabonye ko umwimbu ku mwaka wiyongera cyane, turaronka ibiro 33-35 ku mwaka. No ibisa ko dutangura guhakura kuva mu kwezi kwa gatandatu gushika mu kwezi kw'icumi. Mbega muravye amashamba yo mu Burundi, kuko bakunda kwegeka mu mashamba, hariyo ibikwiye inzuki zifungura kugira ngo zitanga umwimbu neza, mubona bimeze gute mu mashamba yo mu Burundi? Ego, twatangiye kugira ikibazo c'amashamba hamwe aho turiko tugwirana novugirana ry'abantu riko dutuma turima cane isi, tukabaya amashamba dukinga tukayonona. Ushobora usanga rero ko tuvuze uruyuki tuba tuvuze n'ishamba. Ntushobora kuvugisha uruyuki udavuze ishamba, kuko inzuki zikura mu ishamba, zibayeho kubera amashugwe n'amazi. Ivyo rero bitahari umwimbu ntushobora kugwira. Umwimbu rero ugwira bivanye n'ahantu iyo mizinga iri, kuko hari ahantu ku bugaragwa ntushobora kuronka ubuki ari ku bugaragwa. Mugabo umuzinga uri mu ishamba uraheza ukaronka ubuki kandi bwiza cyane buryoshe. None nkamwe bwe muri uyu mwuga wanyu, intambamyi mubona mukunda guhura nazo zoba ari izihe? Ego, intambamyi icambere nuko kubura kw'amashamba, amashamba ariko arabura, turiko turabura aho twegeka. Ikindi ubu novuga ko bitanguye kuza, ntabagiturira amashamba, ntabakitwononera. Mugabo rero kandi turiko turipfuza korora vya kijambere kuko turiko tubabona ko amashamba ariko aragenda, turiko twimva gutera amashugwe, gutera ibindi biti byosahiriza inzuki kugira ngo tuzogume turonka ubuki. Hanyuma mugabo byose turiko turabikora, uburyo buratugora kuko imizinga ya kijambere irazimvye. Ahubwo dusaba ko bishoboka dufata mu mugongo kugira ngo dukore umwuga wacu twisanzuye, kandi murabona ko ari umwuga urimo n'uburyo bwinshi mu gihe bikoze neza. Mbega baravuga kandi ko umwamikazi ngo ahura n'umwami bagahurira mu kirere kugira ngo umwamikazi azarondoke. Ibi byo bimera gute? Ego, umwamikazi ntiyimira mu muzinga, yimura mu kirere. Aragira ico twita mu gifaransa vol nuptial. Ahura n'impingwe mu kirere zishika kuva kuri 5 kuduga ku 10, ntimwe n'impingwe imwe, kandi impingwe heje kumwimya icipfa. Impingwe yose umwimwa icipfa, icikoroka rwapfuye. Yego. None hazogira igihe impingwe zibura kumbure, hanyuma abamikazi babure abo bizofashanya kurondoka? Oya, nkuko nabibabwiye, umwamikazi niwe nyina w'inzuki zose. Mu muzinga rero hariho cyo kwita mu gifaransa organisation, hariho ingene zitunganye bikorwa. Hari igihe cyo kuvyara, igihe cyo kurubuki. Mu gihe rero mpingwe zibuze, umwamikazi arahabaga akavyara izindi kugira ngo ico gikorwa kizogume kiranguka neza. Mpingwe rero n'inzuki nkozi mu gihe cakero kubuki zirazica kugira ngo ntizonone umwimbu inzuki nkozi ziko zirarondera, kuko
akazi ka mpingwe ni akazi kamwe ko kuba umwamikazi mu muzinga gusa. ariko mu muzinga hagwiriyeyo inzuki ntonto zijya ntonto zozo zoba zikora gute zoba zitwa gute? Ego izo nzuki ntonto muvuze ni inzuki twita twebwe abavumbi inzuki nkozi kuko nizo zikora ibikorwa byinshi bitandukanye mu muzinga, haba gukumira umuzinga, haba kuwuha akayaga mu gihe haba hashushe, haba kuja kurondera ifunga by'umwamikazi, haba kuja kurondera ubuki, iruba, amazi. Izo nzuki nkozi ibikorwa byose nivyo bizikora. Inzuki zirakunda zirarya abantu, mbega nk'iyo bishitse mwebwe zikabarya murafise umugomboro canke muca mugenda kwa muganga? Oya, inzuki zirarya abantu nivyo mugabo zirya abantu bagiye kuzicokoza si ntiziyadukiza ngo zigiye kurya abantu kuko nazo ziratekanye. Iyo twe turafise ingene tuzikingira mu gihe zituriye, nibaza ko zitari nyinshi kandi ibitabo biremeza yuko iyo uruki rukuriye hariho amazi utuzi twita vene, natwo turavura, tumwe mu bintu bivura ingwara ku muntu. Aborora inka baragira amazina y'inka, sinzi aborora impene nazo, mbega inzuki nazo ziragira amazina? Ego nkuko musanze mukivuze neza, abarozi b'inka bamwe bamwe bafise ivyivugo vyerekana ingene bakunda umwuga wabo, cyane mu kuvuga ibicuba, n'abavumi nabo barafise ivyivugo vyabo. Reka rero ndabashimire kuri kano kanya muduhaye kandi mwongeye muhaye n'abariko baturaba kuri televiziyo yacu Kabaza, ngira ngo kumbure ni mu nyuma nitwasubira kubasaba ikiganiro muzotwemerera. Ego ndabashimiye cyane murakoze, tuzobemerera kabisa.